Nshuti mukundwa uriko urankurikirana ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Ugushikiriza ubu butumwa ni Pasteur Rukushi Domitien. Reka nsome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 11 ku murongo wa 28. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwene data urushe, mwene data unaniwe kandi uremerewe, ndagufitiye inkuru nziza cyane y'umukunzi wawe agukunda urukundo rutangaje. Uwo mukunzi wawe ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imyaka ibihumbi birenga 2 iraheze asohoye iri tangazo canke ubutumire ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Inshuti yanje, nta wundi muntu n'umwe mw'isi yose, haba mu bahambaye, haba mu boroshe, haba mu banyabwenge, haba mu batunzi, haba mu bategetsi, arigera yubahuka gusohora iryo tangazo canke ngo atange ubwo butumire ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ntawe ndigera numva kandi nibaza ko atanu uzoboneka. Ushobora kuba ugenda urushe canke uremerewe bivanye n'icaha umazemwo igihe kirekire, kandi ukaba utabona ingene wogisohokamwo nk'ubusambanyi n'akaboregwe n'ibindi. Urashobora kuba uruhijwe canke uremerewe n'igikomere co mu mutima watewe n'abaguhemukiye canke baguhohoteye, none warabuze inkomezi zo kubaharira, wama wigunze, wamubabaye, widodomba, wiganyira, mbe hari naho wiyumvira kwiyahura. Woba uruhijwe canke unanijwe n'uwo mwubakanye akunda kuguhemukira, akaguca inyuma canke akaba yaranaguharitse. Woba uruhijwe n'amacakubiri ukama wiyumvira nabi aho mudasangiye ubwoko, kugeza naho utokwemera kurongora canke kurongorwa n'uwo mudasangiye ubwoko, utoha akazi uwo mudasangiye ubwoko n'ibindi. Woba uruhijwe n'ubuto ukamuganzwa n'ivyifuzo vy'umubiri, by'ubusambanyi, ubushakanyi, kwisambanya, kandi wabuze ingene wobivamwo. Woba uruhijwe nuko wabuze uruvyaro canke uruvyaro rwawe rukaba arirwo rukuruhije n'ibindi. Imana igutabare. Umvirize inkuru nziza. Ibikuremereye n'ibikubabaje ibyo ari byo byose, uko biri kose, uko uri kose, umukunzi wawe Yesu Kristo avuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Bisaba rero ko witaba ubwo butumire bw'umukunzi wawe Yesu Kristo, ukamwizera, ukaza kuri we, ukamuzanira ibyo byose bikubujije amahoro, ibyo byose bikunanije, ibyo byose bikuremereye. Kuko ibyo byose bikubujije amahoro nivyo byatumye abambwa igorogota ku musaraba, arapfa, arahambwa, arazuka, none ubu ni muzima, avyagiye uburyo bw'Imana. Haleluya. Ndagutumiye rero nguze kwa Yesu, umwakire mu mutima wawe, umwaturire ibikuruhije n'ibikunanije, aguharire abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi azokujane mu ijuru mu buruhukiro bw'ibihe bidashira. Amen. Asangwa witavye ubwo butumire bw'umukunzi wawe Yesu, ca bugufi ndagusengere usubiremo aya majambo uti: Mwami Yesu, nditavye umutumiro wawe, ndizeye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri, ndakuzaniye ibinanije n'ibindemereye byose, nubinkureko, harira ibyaha byanje, unyogesha amaraso yawe. Ndakwakiriye ngumbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Urakoze ko unduhuye, urakoze ko umpariye, uranshoboza kugendana nawe no kugukorera, hanyuma uzomperezo ryiza. Amen. Wari kumwe na
Pasteur Rukushi Domitien. Hari icubaza telefone yanje ngendanwa 39 ubusa 91 amajana 87. WhatsApp nayo ni 79 amajana 442 amajana 786. Tuzosubira mukunzi, Imana ikumezagirire.